Barcelona ikinyamakuru Mundo Deportivo cemeza ko uwitwa Marc-André Terstegen inombere y'uwo ngo afise buriya ngo niyo kugaruka mu mpera zino sezo. Marc-André Terstegen ya Marc-André Terstegen rero ni umunyangurambere wa Barcelona ubwo ari mu mvune ngo amaze iminsi akora cyane ndetse yimenyereza kugira ngo agaruke mu kibuga hakiri kare. birashoboka kenshi twagiye tubona bagize riptide gamakuru bakunda kugaruka mu kwa kane hagati mu kwa gatanu benshi bagaruka mu kwezi kwa kane ariko abo bavunitse mu ntango za sezo kwezi ku 8 ku 9 urashobora kuba wagarutse mu kwa kane. Mundo Deportivo nayo yemeza ko Mundo Deportivo yemeza ko Marc-André Terstegen ugaruka kuye gusa nkuko bishobora kuba byaragenze kuri Thibaut Courtois mu mwaka uheze. Urumva ko Thibaut Courtois yagarutse hakiri kare ndetse anasama final ya Ligue des Champions na equipe hagati equipe yitwa Real Madrid ndetse na equipe yitwa Borussia Dortmund. Bivugwa ko Marc-André Terstegen ariko arimenyereza n'ingoga mbere yana birumvikana ko yanasavye yuko buriya na Barcelona yonamufasha cyane mu bijanye no gusura kandi kumenyereza ukuguru kwiwe kwababaye ariko kandi no kumutegura mu bijanye no bukomezi ico bita preparation physique yabasavye ko muba hafi cyane witwa Marc-André Terstegen kugira ngo bikunde arabe ko yogaruka vuba cyane muri equipe yitwa FC Barcelona ku myaka 33 hari yagendana ndi kwiyumvira ashobora garuka no muri Afrika mubona nk'umunyegori wa mbere muri equipe ya Barcelona ko tubona sezine wiwe ameze neza kandi ari karagira performance nziza bikanavugwa ko ashobora no gusaba abanongozi ba Barcelona kugira ngo bambongere umwaka sezine muri equipe ya FC Barcelona. Ubwigaruka rya Marc-André Terstegen muri equipe ya FC Barcelona koko yoshika umunyegori wa mbere bitabaye ukudutangaza ko twabonye umugabo witwa Hansi n'umugabo n'umushinga nawe w'ijambo ryinshi kuko ntafatirana ibintu. Twabonye Ronald Araujo agaruka twari twaramufashe nk'umukinnyi adashobora gutakaza ikibanza muri axe centrale ya Barcelona ariko kuno munsi kibaro byerekana Ronald Araujo equipe gifise Rigo Martinez na Pau Barca ikibanza yaragitakaje. Ikintu cyonyine gisigaye kuri Araujo nuko ari umwana wa equipe kandi bamubona muri kazoza kigiye kirekire muri FC Barcelona bivanye no kwa kiri muto paraporo ya Rigo Martinez sino uno mudufashe ibiharuro ico biduha n'ivyo Flick yaduye muri Barcelona Araujo yaratakaje ikibanza nimba ibi byarakunze ku mwana tubona kiri muto amahirwe asigaranya akabara yuko akiri muto nyene kumbure muri kazoza bizokunda Inigo yasoze canke Inigo ashobora kuvunagurika kubera kuza umwanya nikico tuma ku musaza nka Marc-André Terstegen no mututibaza ko nawe ikibanza coba caragiye na cyane ko ikintu gikomeye cyane tugaruka ko nimbere yuko avunika vyaravuzwe ko umugabo azwi izina rya Hans Flick buriya tanguye gupropoza abarongozi ba equipe ya Barcelona ko bo mu munyegori de classe mondiale avuga ati jewe gutunga Stegen Madrid itunze Courtois ati ko Madrid itunze umugabo azwi izina rya Jan Oblak Paris Saint-Germain itunze Donnarumma ko yaragakubise Monaco ndabona yuko nivyo muzonuma byinshi ariko namani gitoke mwagomba mbona sumwana seza avuga ati izindi equipe zikomakomeza zifite abanyegori de classe mondiale na Jenny Wengene bivuze ngo nubwo jewe do mapar Stegen yogaruka nkuko tumuzi umwanya we yoronka ko agarutse urwego rwese nibaza ko yo rivaliza canke se yogwanira umwanya no witwa season ariko no muzi dufise ico tactique za Afrique ziduha natanza karo kuri Ronald Araujo natanza karo kuri Frenkie de Jong ikibanza cyaragiye iyo Frenkie de Jong ataronka umwanya subira garuke kuri urwego yari kuzora baho kazado yicaye akavuga ngo reka nsoke ngende kuronderera handi ubwo na Stegen ikintu cambere message duvise agomba kugaruka abanza kurondera no mwanya ufiswe na season none yana urekipera cyo tugaruka rero kuri projet y'abanyegori eske Barcelona iranezererewe gutunga season ndetse no witwa Marc-André Terstegen mu yindi sezo bagatangura zo bitwa ko basa abanyegori babiri bose barenze imyaka 33 bivuze ngo nubundi Barcelona ikwiye guprojeta amaso kwigaruka rya André Terstegen ahubwo iprojeta amaso kurondera umunyegori de classe mondiale ashobora gufasha Barcelona nkuko Flick yanabisatse kuno munsi jewe Flick yamaze kuba aba defenseur beza bigatuma batoja ku isoko yamaze kuba mediateur beza ushobora gutoramo batandatu abandi ukabarekura yamaze gutoramo abataka beza nimba ari kintu Barcelona munsi keneye ikeneye umwataka Suarez Lewandowski ikeneye n'umunyegori gusumba ibindi byose nakintu kibacho tuma birengagiza projet y'umunyegori nibareke kwipreocupa no kumva ngo Stegen azogaruka agwa ni umwanya na season none Stegen agwa ni umwanya na season barangana ugwego ni rumwe si rumwe
ariko kandi Terstegen naho yo usubirana n'umwanya wiwe cyangwa naho yo ugaruka muri forme ziwe ko amaze kurenza imyaka 30 ubwo Barcelona yicara ituze yumve ko idakwiye gutegura umunyegori do classe mondial ariko urwego rwa Terstegen agifite imyaka 25 cyari cyo ngaruka nkavuga ngo Terstegen nagaruke nivyo ni nkuru nziza mu bijanye nuko Petete ashobora kugaruka bageze muri za final kandi asabwa gukina umunyegori afise ico yobwira ko Barca kuko Szczesny nivyo n'umunyegori afise experience ariko sinibaza ko Szczesny ari message apfa gwa Inigo Martinez nako Barca ko bane baramusumba no muji baramusumba Espanyol bamusumba vyose muge nka Terstegen abwiye ati imyaka mbayana nisanze nko kuri final ya UEFA Champions League isamira Barcelona ma message buri wese ari ngaha kuko igikombe geruka kwinjira Barcelona ni Jenari mwigori iyo ni message wa buri mukinya akabwira Inigo Martinez ati nagitwaye ndi mwigori mfise Messi na Suarez na Neymar uno musi wumve ngo mfise Rafinha na Yamal n'ibindi ariko nawe uri Inigo Martinez ushobora kwinjira mu mateka y'abakinyi batwaye Champions League bari kubona Barcelona ibi aya mahigwa zarimwe akana musigo zamwe ati kuva 2015 dusubiye muri final 2025 imyaka 10 ino ni finale ya witakaje bishobora kuzo wabirangiye iyi ni message mugabo yitwa Terstegen nko kuri finale yoha buri mukinyi wese ari muri squad ya Barcelona kandi bikumvikana ariko tumaze kubona ko kwa Afrika kazo uragikorera cyo kwitwa muri naka cyo kwitwa ngo ngufise ibinye kwa Afrika uragikorera wewe makenga nayagarutse ko navuga ngo bivanye n'ivyo Afrika yatweretse Terstegen kibanza yosubira akakigwanira mugabo bivanye nuko tubizi nta kintu kimwe cyo tuma tugeranya urwego rwa Terstegen n'urwa Szczesny ntagwane na Penya taho tumuzi amutwara ikibanza ariko sinibaza ko ku rwego rwe yagarutse Terstegen atosubira nico kibanza ariko kandi kugisubirana wabanje kugikorera ariko nico cerekana ko equipe ari nkuru kipa ari nkuru wowe utakaza ikibanza ugaca wigira ibyo ushaka ukagaruka ugishikiramo atacu ukoze hari atawundi yanagifashe iyo bari equipe nkuru nyabaki nuko imeze muri Barcelona ariko kandi buri ikinyamakuru The Monde Deportivo cyazindutse gishira abona tumwe mu tuntu umugabo witwa Afrika yakoze nje muri equipe yitwa FC Barcelona buriya umugabo uwitwa Ike Gundogan yari yifuze bujya bwo muri equipe yitwa FC Barcelona abantu baravyibuka ariko Afrika niba mbere amumenyeshe ko atamwizigiye kandi atazora mubakira kati wewe rondere yuje ega Afrika yashaka kubaka ibintu bishasha agashaka kwitwa gashaya nta mafaranga hari ariko afise abana afise academy ya La Masia yaramuye ba Lionel Messi n'abandi bagiye batandukanye yabwirizwa kwifashisha kuko Barcelona ni bibiri turavisa amahera dusume ariko nubwo dusuma baza kwiyongera ku bana ba academy nimba ata mafaranga hari rero tubwirizwa kubeshwaho na kimwe mu bintu bibiri byahora bitubeshaho tugomba kubeshwaho na academy Gundogan yagiye umurongo ugasubira muronka ku rwego nk'ugwe ariko muri sezo yahera mugabo utari sire ko muri sezo ikurikira uzoca umurongo inyubako ziba zipfuye mugihe kandi ataranaza muri equipe yitwa FC Barcelona yabwiye Rafinha ko ategerezwa kugwa muri equipe yitwa FC Barcelona Rafinha baramusora akabwira ati mbere yuko yambwiye ati bujya nubwo nari bwaze muri Barcelona urumwe mu bakinyi nama nkurikirana video zawe nana nabo mumenyereza wa Barcelona witwa Rafinha Afrika yaragwaye Barcelona cyane mu gihe kimwe mu kindi kintu yashitse akora muri equipe yitwa FC Barcelona nuko yashitse amenyesha umumenyerezo y'umubiri uwitwa Julio Tus ati mu bantu ba mbere bo kwibanda ko muri equipe yitwa FC Barcelona ngomba ko wibanda ko cyane mu guhindura uburyo umubiri wabo umeze witwa Pedri Gonzalez kandi no muri transformation ikiragaragara ndakeneye ko ukorana n'uwitwa Pedri Gonzalez kuruta uko ukorana na buri mukinyi wese wa FC Barcelona Pedri ni shusho y'ivyo Barcelona ndakeneye kumwitaho cyane ishusho y'equipe ariko yavunika kenshi tsamuronka kandi ukabona ngo imvune ziwe ngo imvune za Pedri ntiyara ama chance ntiyara amahirwe make yo kumva ngo niwe mukinyi y'amavunika harimo nuko kudakomera uko guhungabana urabona ko asekanye n'umukinyi aragiye yagomba kumwibanda kuko no munsi urabona ko gutunga Pedri kuri urwego tumubona ko biriko birororeza akazi diye transfrike y'ivyo yifuza kubaka muri Barcelona ariko nibaza ni iki gituma umenyereza nkuko ari gashika muri FC Barcelona agashika akora no ma recommandation ameze kuno ariko kandi no munsi nyuma y'imisi mike akaba ari karamushikana kwiterambere cyangwa se kumusaro tubona no munsi muneke kuko gushika uvuga ati Gundogan simwemera nasoke akaba aragiye gushika uvuga ati Rafinha numwe mu makinyi kwa Xavier Karasogo ati mugabo jewe nubwo nari bwaze muri Barcelona ndamukeneye namubona nakurikirana video ziwe ndamukeneye muri equipe yanje nibuke buramugumanya gushika kandi uvuga ati préparateur physique ndakeneye ko muri equipe yose twese Barcelona umuntu wa mbere mukorana gusuma abandi bose ari witwa Pedri Gonzalez kandi no munsi y'uno navyo bikaba biriko birabara bikaba biriko birakora bikaba bikoreshwa umusaruro ukomeye cyane kuri equipe yitwa FC Barcelona niyumvira rero buryo umumenyereza
ashobora kuza ari muri equipe agashika akora zino recommandation zimeze kuno tubona ko zashikanye ziko zirashikana kuco equipe iri uno musi. Julie Tuse yari préparateur physique mushasha ariko nyuma ya Julie Tuse harinjiye abandi badagi bagera kuri babiri bivuze ngo Hansi Flick mwibuke ingwano yagwanye kugira ngo ije muri Barcelona. Harageze igihe Barcelona itangura kwiyumvira barafa Marquez bamenyereza equipe z'abakiri bato. Harageze igihe Barcelona yiyumvira ba Frank Rijkaard kubagarukana bamenyereza bayo bakera. Ariko Flick akamarungika agent we Pini Zahavi umunya Israel ubwoko bw'Imana ati genda ubabwire ko nkeneye kumenyereza Barcelona. Ivyo byose Flick yabibona kuko Flick icakeneye kuri Barcelona ni CV. Naramenyereje Barcelona nayihaye iki yanse offer nyinshi zachezo umusayembwa miliyoni 3 Xavi yahembwa 8 bivuze ngo Flick yarakeneye Barcelona kugira ngo CV yiwe yaguke ariko kandi nyuma yo kwinjira muri Barcelona yabwirizwa kuraba mbega Barcelona ko ndayikeneye ariko kugira ngo nze ndayihe umusaruro kuko yinjiye azi ibibazo Barcelona ifise yinjiye azi ko Barcelona itari capable yo kurekrita abakinyi yifuza yinjiye azi ko Barcelona ifise abakinyi beza mugabo bavunagurika yinjiye azi Barcelona iciho ribura imbere y'indi migwi yitwa kikomakomeye na cyane cyane amasezo blanche bariko baragira ibi yagomba kubikorerako akironka amahirwe yo kwinjira muri Barcelona arazi ko Xavi asize avuze ati uzonsubirira bizomugora kuko hano ni Barcelona yagomba kuvuga ati mbega ko batazongurira abakinyi eske Xavi vyangiye canke jewe nihe byo kwangira nabaye bakinyi beza equipe ifise boba muri projet equipe ariko jewe ntegereza kugira ico ngoze kugira ngo babe ivyo nifuza naba ba Pedri Gonzalez equipe ya Barcelona ngomba ko FC cyitwa ADN akaranga mutima kayo karanga mutima ko nugwerekanye umupira ugiye kuraba Pedri ni style Iniesta ibi bagomba kwikora kavuga ngo mbega ko Pedri tutamwamana ariko igiye tubona tumufise tudufise umukinyi mwiza nkoriki tegura Pedri yamani imvune z'urutavanako mbeko yamani imvune z'urutavanako eske ziva kumukoshi canke ziva kukuba dakomeye ntakomeye abakinyi presque squad yose ya Barcelona ikibazo bari bagifise raba Barde uno musi kunangana raba Lamine Yamal raba Rafinha raba Pedri Gonzalez raba bana bakiri bato ba Barcelona urabona ko mubiri uno musi urakomeye equipe za préparateur physique barenze batatu ikira gikoreko kandi cyarakunze ikindi yaceza na discipline muri equipe buri sanze equipe hari uburyo ari yakajagari mu jana discipline kuko Xavier umenyereza muto byari byoroshe ko afina n'aba bana mugabo ntihabeho limite agaftina n'aba bana akajyoegwa nabo kwera bamuhaye insinzi n'ibindi ariko ntabe strict akumva ko afise igihunga cyo kumva ngo Yamare rero kasigara umustar sinoba nkimwicarika ariko uramuzi kwa Afrika su kuracegwa kugira ati ko acerewe amateka avuga ko utaja muri 11 nubwo no bangiye ukina finale uca wicara nuko biri yabaye strict yamenye aho yinjiye mugaba amenya ko aronsa amahigwe yamye yifuza ategerezwa kugira ico akoze kugira ngo bikunde yemeze Barcelona ko ari muri Barcelona bikwiye kuko yinjiye muri Barcelona ibona ngo twe turaguhaye akazi ushobora kuba utanagakwiye mugabo no muzi ibyo amaze gukora nawe bimaze guha message Barcelona ivuga ngo ahubwo muvise umenyereza komeye namwe rero nimuze twicare tuyage muri ya kongereza kontra kwa Afrika Barcelona no mutegezwa gufatwa no guca itegezwa gutegura ikintu gikomeye cyane itegezwa gupropose Afrika kuko uno musakaza ariko aragakora nuko tomwemba nka Simon Cenga bane mugabo sinumva ko de directeur sportif maze no gutangaza avuga ati nani kintu turiko turiyumvira gushika muri kano kanya turiko turiyumvira ingene umenyereze Hansi Flick agomba kongereza amasezerano muri equipe ya bien sûr nyuma yo kubigara ibi rero binagaragaza yuko yashisa konveka muri equipe kuko mumenyereza yari yashitse arumenyereza avuye muri Bayern atwaye igikombe cya Ligue des Champions agaca muri National Mannschaft mu guserukira igihugu Ubudagi ariko we yagera muri Barcelona kamariza amasezerano y'imyaka kuri 2 ariko no munsi nyuma y'imisi mike na champion itaranangira na sazo tarahera ukaba wamaze gutangura kwiyumvira ngo nyuma ya myaka 2 namuhaye ngomba kandi kumangirira imyaka bigaragara ngo wari ufise amadidani kuri we wari ufise amakenga kuri we ariko no musakaza amaze gukora urakarespekta ijana kwijana Afrika yari ivugiye yinji Barcelona ziko batamwemera canke se barabagifisa amakenga equipe ifite ibibazo by'uburyo nshaka gufata amariske igomba kuduza abari mu bani zohemba bukebuke canke izomanipira kwishatse bakavuga ngo Afrika ntuzoshobora kumanipira Afrika ntuzoshobora kumuhemba n'ibindi ariko ivyo byose arabyirengagiza avuga ati jewe ni mu mpakazi rungika agent nzohembwa make nta kibazo ariko n'ubundi bamwereka ko batamwizeye bamuha kontra no kugira ngo bimunaniye nibaze bamutekerera umurengera baze bahita bamwirukana cyangwa baze bamwirukana bavuga ngo dusigaje guhemba umwaka umwe birasanzwe paraporo ko twari gusanga dusigaje guhemba nk'imyaka 3 bigasesaguza equipe ariko no munsi Afrika yinje avuga toke aha hantu kugira ngo nze ndaharema icizere batamaye nkuriki
ko ngomba kwigira ku makosa yagiye araba kwamenyereza abaheruka canke nkanigira ku kintu cyotuma Barcelona ihinduka na canca nifashije abakinyi bitwa ko bagize gute bakomeye twabonye inza aba preparateur nabivuze twarabonye ahindura amategeko discipline Xavi asaba amafaranga ngo ucere wari igihumbi ariko arakubwira ati ucerewe ngomba kuguhana bijanye na kinyamupira kubera ko umukinyi wese objectif yamuzanye ari gukina ucere ugomba kudakina amafaranga yawe yagumye kuko utanze igihumbi mu 20 canke 30 uhembwa naco bivuze mugabo usivye hari itegeko usanga ari rihanisha amahera mugo gasanga umuntu akaba totinya gukora iryo kosa kwera amafaranga ko ne mumbwiye ngo umukinya cero muri Barcelona umuhanisha igihumbi kimwe shaka kuvuga amande y'igihumbi shaka kuvuga ibihumbi 10 umukinya korera 30 kuri ndwi 30 biragoye kuyumva ubwo gukora iryo kosa ukavuga ati nibinshikira ndarico igihumbi nta kibazo mugabo kumva yuko usora gusiba match kubera ko wacirewe imisegonda 30 kuko Afrika kugira ati nimba ari sambira rije ari yumvuze izambiri nye wowe karizambiri no tumwe nukina muri 11 ntujamo abwana nakubwiye ati nimba ari minota 5 giyeko no muri 18 ntwara ntujamo aragukaraba Penya niho vyatanguriye hariya muri Arabia Saudite Jeddah tangura yicereza nibindi no munsi baramukaravye kandi bazomurekura burundu bizobabiyeze biragaragara ko ashobora kuba ari na diversity hagati yiwe na n'umumenyereza Hansi Flick yinjiye ahazi ariko kandi azicarondera kandi no munsi biriko biramukundira azosaba byinshi ko nawe ubu umwaka Afrika gaca yigira nta muntu numwe atazibuka ko hari umumenyereza yigeze kuhaca asanga Barcelona atako yigize isigari nka Osasuna Pamplona ayisubiza kuba equipe ikomeye ishobora kuduha umukinyi wanganira Ballon d'Or ibi byose bari barabitakaje no musi Afrika araduha abakinyi bari capable yo guharanira yo kugwanira Ballon d'Or araduha abakinyi umumeyere bitera ashobora gusubira gutsinda ibitsindo birenze 25 muri champion mugiye kumwa kweza no meyere bitera yarse bingaye ni byari 22 bora ko ibitsindo byari byarabuze ariko yifaje mutama yitwa Lewandowski araduha silence ko ibitsindo by'umeyere bitera mu mwaka weze yitwa Artem Dovbyk azobirenze kuri Detans Flick araduha Barcelona do classe mondiale tutigeze kubona mwino myaka irangiye kuri ba Ernesto Valverde bakwike Setien na Bazavina bakoma ikico tumuno mustavuga ko akazi kiwe karo karivurira canga giye ukavuga ko Barcelona tigeze gutunga Flick nawo mu mwaka yamaze kwijambo umenyereza nuko bimeze kuri Hansi Flick na equipe yitwa FC Barcelona aya ni makuru yabo menshi turaza kwa tuyagarukamwo mugiye umugoroba kandi hari imikino hari ya Europa League Bonazare yaziriko ziragarikwa muri Europa League ndetse na Conference League naho imikino ndabona iri kirakomeza ko bigoye hano nta kiri ku munota 67 2-1 equipe yitwa Roma itsinda Porto inafite ikarata itukura ku munota 36 equipe yitwa Galatasaray imaze kubitsindwa 2-1 na equipe yitwa AZ Alkmaar kuva muri Pays-Bas kandi Galatasaray bari muhira muri Turkiya mugiye FC Bale oya FCSB niyo muri Rumaniya ko bamaze gutsinda PAOK Thessaloniki PAOK Thessaloniki igitsindo kimwe ku busa ku munota 67 mugiye Bodo Glimt imaze kuba inganya kimwe kindi na equipe yitwa 20 ku munota 68 20 nayo nyene kuva muri mu abantu mu Pays-Bas rero ishobora kwifatira rino iganwa ryo ku mugabane wa Burayi muri Europa bariyo muri conference bariyo muri Champions League Feyenoord na PSV bariyo barenganye bagiye muri 18 cyicanye mu gihe sayine equipe yitwa Victoria Plzen na kina equipe yitwa Ferencvaros sayine ngene equipe yitwa Sociedad na kina Midland Ajax Amsterdam na kina Union Saint-Gilloise mu gihe Anderlecht sayine ngene aza kubikina na Fenerbahce muri Conference League Real Betis no busa kubundi na Kea Giants ubusa kubundi ku munota 39 Heidenheim mu gihugu cy'Ubudagi imaze gutsindwa 2-0 na equipe yitwa Copenhagen ibitsindo 2-0 ku munota 39 mu gihe Olimpa inganya busa kubundi na Bulaka Banja Luka Pafos imaze kubitsinda 2-1 equipe yitwa Omonia Nicosia kuva muri Chypre mu gihe Panathinaikos sayinira kina equipe yitwa Vikingur Reykjavik bega amazina we Vikingur Reykjavik mu gihe Apollo Nicosia iraza kubikina na Serge Jagiellonia iraza kubikina na FK TSS Jagiellonia
mu gihe yitwa Shamrock Rovers iza kuri kimwe na ekipe yitwa Morde aho ni muri Conference League. Morde ni ekipe yareze Erengbrutaland. Morde ya Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer araciye ariko no musari muri Turkiya. No musari muri Turkiya kwa ninde? Ari muri Besiktas. Mu gihe Shamrock Rovers baza ko bariko barakina ariyo muri Scotland. Hari ya Shamrock Rovers kina hamwe na za Celtic Glasgow, kina hamwe na za Rangers, ekipe bita za Hibernian, ekipe bita za Dundee United na za Dundee FC n'izindi niyo zibereye hariya muri Scotland cyangwa muri Ecosse. Nuko rero bimeze birumvikana ko ari kwemeza mu mikino ya Europa League. Manchester ko ntibonyemo niyakinye mu ya Manchester yarenganye mu za mbere muri Champions League abari muri barrage abari muri barrage ya nini barrage nini barrage nko kwa Ligue des Champions. Manchester yarenganye mu za mbere hariya ni babalao Manchester muri Europa. Manchester muri Europa nivugwa mu izina Manchester magaye vya bikomeje kuzamba. Vyaraheze kipe yitwa Manchester United yasohoye amafaranga angana n'imiliyoni 4 n'igice kimwe by'ama-euro vyo kuri witwa Dan Asloff yahora ari umuyobozi w'inkino directeur sportif nyuma yo kumwirukana hamaze iminsi 159 gusa. Mu gihe kandi no musore basohora amafaranga yo kuri umumenyereza Erik ten Hag baherutse kwirukana bamutekerera ndetse nabo bakorera muri staff bakaba babarisha miliyoni 14 n'ibice 5 z'amafaranga y'amanyaburaya. Erega ibi nivyo rero Barcelona yanse gufata risk kuri Flick suko batari bamwize ahubwo banse ko nawe bishobora kumwangira nkuko vyankiye abandi ugasanga bamutekereye menshi. Kipe bijazike kipe ya Manchester isora amafaranga kwibaza yagiye bikahabu no muri ekipe zihemba neza ku isi Manchester United. Bene naco gituma abantu bayurumbira nta projet ibiriyo igaragara ariko gukubita kanoti gafadi ukavuga ati reka ngende. Mu gihe ibinyamakuru byinshi byo mu gihugu cy'Ubutaliyano vyemeza ko umugabo yitwa Thiago Motta wa kipe ya Juventus ashobora kuba yo kwirukanwa. Oya nagende. Icambaje no kumva yuko ekipe ashobora kuhereza umugabo yitwa Xavi Hernandez. Nyuma yuko mu minsi z'amakuru igeze bavuga ko Juventus ishobora no kuba yamaze no gutangura wanashaka kuvugana na bamwe mu begereye Xavi Hernandez. Ekipe kena menyereza mukuru. Ekipe ni kena bamenyereza baba batomboza. Ariko se none umumenyereza mukuru ni yagiye umugabo witwa Pellegrini. Uya Allegri Massimiliano Allegri vyanse. Massimiliano Allegri ni vyanse. Haba divorce mu mpera z'umwaka kuribuka ko yari yavuze ko azosohoka baca baramwirukana agisigaye ingino kugira umwaka urangire sinzi ibintu byabaye. Baca baramwirukana. Mu gushamana n'abagiye batandukanye ariko umugabo witwa Massimiliano Allegri hari ibyo batamuhaye kwa Juve. Ibintu byo kubaka equipe ukayigira academy utari umutacticien none utacticien bwo muri Bologna nibwo uzana kwa Juve. Even equipe experimente igomba kuguha umukinyi ariko kandi itagomba none musi equipe tunze Kefrem Turam ikamutugana Locatelli na Douglas Luiz ugatunga Francesco Conceição n'abana bato bakena Nirdizi ugatunga Randal Koroman wongeye kuri Dusan Vlahovic urabura umusaruro niki urasezererwa na PSV Eindhoven uraca muri za barrage ukabona ko biri normal PSV igakigusezera ukibaza ko bokubabarira. Juve nivyikeneye inyubako mugabe ibintu byo kumutactice ugafata projet za Bologna ukazizana ukazitereka kwa Juve. Juve c'est pas n'importe quelle équipe mu Butaliyano dufatiye ku myaka yeze ni nkuko uko kwamira rega nanabonye bivuga ko Francesco Conceição buriya ashobora gusohoka muri ino equipe nako Sergi Conceição nyuma yo kwinjira mu kwa mbere ashobora gusohokamo mu kwezi kwa gatanu none bavuga ati akanasohoka projet yo kumva ngo twogura Joe Felix Burundi cihagarara Felix acasubira muri Chelsea. Hariho equipe ziba zigoye ko zikwihanganira ikeneye projet n'ivy'inyubako n'ibindi ariko hari umusaruro hari inzira ucamo ukabura umusaruro ukavuga ati we nitwo kwihanganira. Buriya ni nk'ibi byo kwa company nora kumenga biratekanye naseze ko muri Ligue des Champions ni normal mugabo akibura iki gikombe cha Bundesliga cuno mwaka bigaragara ko ari karegereza ubwikabakaba hariya nyene bamusinyira nkuko basezerera Oliver kandi baje gutwara igikombe bamubwira turi president. Ubutaliyano biragoye biriya ngo no mu kugatano bashobora gusezera muri Emirates bita Conceição. Sivyo nakunda kubwira Conceição ashobora kugenda Motta ashobora kugenda umwanya Conceição mugabo ni namushasha mbwira none ninje mu kwa mbere bagiye gukina Super Coupe muri Arabia Saoudite akanayitwara atsinze Inter kuri finale muri demi finale yatsinze Juve ayigirire Montada